amasengesho umuntu asenze yejejwe akavuga ati ngiye imbere y'Imana, uwo munsi Imana ikigira gute? Egome noze Imana. Mani tugirire neza. Iwacu ni mwijuru ni nanesha nzogo yuguco mwijuru ko cyota. Icomba databuja akaja kuvugishwa n'Imana aba i Samariya. Yo mukiza iyo mibembe yiwe. Nuko Namani aja kubarira shebuja ati umwigeme yavuye mu gihugu c'Abisirayeli yavuze antya nantya. Nuko umwami w'Isiriya aramubarira ati shira kugende nanje ndandikira umwami w'Abisirayeli icete. Nuko aragenda ajana amafeza itaranto n'amazahabu shekeri 600 n'imyambaro 10 yo gukuranya. Nuko ashira umwami w'Abisirayeli ico cete, cavuga ngo ico cete ni cagushikira. Urabona ko nkurungikiye umusavyi wanje Namani ngumukiza imibembe. Maze umwami w'Abisirayeli asomye ico cete yitantamurira kw'impuzu ziwe, aravuga ati mbega jewe ndi Imana ngo ntume umuntu apfa canke ngo abeho? Nguye kuyo mugabo andungikiye umuntu ngo ndamukize imibembe. Eheraba ingene anyigezako. Muheze muvyiyumvire. Maze Elisa wa muntu w'Imana yumvise ku mwami w'Abisirayeli yitantamuriye kw'impuzu ziwe, amutumako uti niki gitumye witantamurira kw'impuzu zawe? Naze iwanje. Aramenya yuko mu Bisirayeli hari uvugishwa n'Imana. Nuko Namani araza azana n'amafarasi yiwe n'imikogote yiwe, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa araheza amutumako uti genda wibagire muri Yorodani ibihetangabondwi, umubembe uraca usubira uko wahora, nawe uzoba uhumanutse. Mana yacu nihabwa icubahiro. Dusomye amajambo ataramwe kuri iri jambo ry'Imana y'uyu yitwa Egome Namani, kandi turabonye uko yarameze nuko yarari. Uyu Namani ngo yari umugabisha w'ingabo, kandi ngo yari umuhizi w'iki? Namwe muvuga uko nyene. Yari intwari y'ingomezi. Imana idufashe, murajya baramfasha. Yari intwari, kandi iyo ntwari yari ifise ingomezi. Gatonya ngo ariko. Imana idufashe. Umuntu yavuze ngo ariko nuko hari icaba yabonye kitagize gute, kitagenda neza. Acavuga ati ariko uwo Namani naho yakoreshwa ivyo vyose, naho yagwana akanesha, yari umunyamibembe. Imana idufashe. Maze ngo mu ntambara bagiye bafata Egome abantu kanaka. Mu ntambara niko vyama bimera, ariko cyane cyane iyo bafata cyangwa iyo bakabutira, bafata umuntu yotanga desinformation, umwana nacyo bomufatira. Imana itugirire neza. Ariko kuko urukundo Imana ikunda umunyabyaha yitwa Namani, ngo ako kigeme gatoya karavatwa,
maze mbere acagirirwa ibakwe atakanda gatwari wanje yagiriwe ubundi Imana idufashe aramushikana muhiriwe amushikanye mu bisanzwe biriya bihugu biba bamasereyari bigori cyangwa ingano icyo gihe baskesha nama mu bituruzwe baskesha urusyo Mukanamani ngo abone azanya ko kige atemushinga ntaye mbega wagwanye gute aho kuzana usatura inkwi aho kuzana usibigori uzanya ko kaje kuturira utwacunga imbeba Yesu adufashe ati ntako niko naronse aca gashira ngaho ati pfa kuguma ngaho gaca kaba kabone cyangwa akantu gakora igikorwa cyo kuraba abana Imana itugirire neza hajya umubone cyangwa ujarera abana ntasa n'umuboyi umubone arashika mu cyumba kwa sebuce urumva ababone barafise titre ntonya yisumbuye maze ngwabe amubwira ati genda mwige musase akamasanga amashuka ariko amashira murayumva hanyuma rero hajya patro yakuye agashati ako kigeme kagakubita ijisho kagasanga yararangutse Yesu atugirire neza ariko ikintu cyitwa tenido komba hari ibyo cyagize gute cyanyegeje Imana idufashe maze Namani ngo bamubone agiye kuko yari umugabisha bose bamushikiriye bagakubita guca nawe icyo yakoreye azunguza umutwe gusa ariko yaravise ibibazo bikomeye uwo mwigema aramubwira ati umviriza mabuja inzu nijiyemo nayisanzemo ikibazo kandi si ikibazo cyohezwa na muganga si ikibazo cyohezwa na matitre akademike si ikibazo cyohezwa na politike ariko si ikibazo cyohezwa na brand iki kibazo nsanze ngaho iwacu amen iwacu nawe uvuga uti iwacu haleluya iwacu mwijuru iwacu ni mwijuru ni nanesha nzogororerwa iwacu ngo si Kigali oya namba iwacu ngo si Canada oya namba iwacu ni mwijuru ni nanesha nzogororerwa iwacu amena iwacu vuguti iwacu haleluya turavisi iwacu shengero ry'Imana turavisi iwacu Mana ihabwa icyubahiro haleluya tuvise umurake Imana ishimwe Yesu yarabivuze avuga ngo mwisi muravise amarushwa menshi ngo ariko muhumure naranesheje iki isi mbere acaravuga ati umviriza amahoro yanje ndagize gute ndayabahaye jewe sindabagabira nkuko abisi bagaba jewe ndabasigaranya amahoro Imana idufashe mugabo ndabasigaranya amahoro ari no mu marushwa Yesu atugirire neza ari no mu ntambara Imana idufashe maze acaramubwira ati aji wacu amen Yesu nashimwe yeka turakwiye kubwira abanyabyaha ko dufise iwacu siko none amen tikandi nziri cyayo ucinya rugenge ugapfukama munsi y'umusaraba haleluya amen tukahacu gapfukama Yesu atugirire neza Mana idufashe hanyuma amaze kuvuga gucyo inabuja ako kigeme kabivuze rimwe ariko inabuja byumvise kabiri acaragenda ati erega mutware wanje ati wumvise bimwe wa mwigeme avuze
ngo icyo kibazo cyawe cyoherera muri Isiraheli, icyo kibazo cyawe cyoherera munsi y'umusaraba. Yesu adufashe. Icyo kibazo cyawe nta handi kizoherera, ntikizohezwa na pasitori, ntikizohezwa na mwarimu, ntikizohezwa n'umugabo, ntikizohezwa n'abana, kandi ntikizohezwa n'umugore, kizohezwa na Yesu Umunyanazareti. Yesu nashimwe. Niyo message ijuru ryambaye ngo nakuzanire. Icyo kibazo cyawe kizohezwa na Yesu Umunyanazareti. Mana yacu nihabwa icyubahiro. Icyo kibazo cyawe ntikizohezwa nuko ugiye ku masosho media gutangura uvuge, kizohezwa naha. Kirira mwamba. Haleluya. Mana nishimwe. Mana ihabwa icyubahiro. Egara umuntu ajya akavuga uko umuntu avuga niko amavuta y'Imana ashishikara muvako. Niko hariho soko rigeze kunshira umugani ngo umuntu yaratunze injangwa, namwe niko muyita. Hanyuma rero iyo njangwa igakunda kwiba inyama ziri hejuru ku rusenge, mwebwe sinzi ko muvuga urusenge. Hanyuma rero ngo uwo mupatro nyene inzu icyo yakoze yaciye asiga inkingi cyangwa inkingi murayumva, acayisiga amavuta injangwa mwikajya kurira kugira igende gutwara za nyama, igacitibuka ikanyerera igatibuka. Kubera iki? Hari kamavuta. Yesu nashima. Kuko hari kamavuta gishobora gushikayo. Ikirarabiti kugira ngo zoshike hariya ndabirye, reka mbanze njya ya mavuta. Ngo icagacaga karisha ururimi muraruzi, range kacagatangura kwivyeta, karavyeta gashikana hejuru, nyeniza asanga amavuta yaraheza akajangwa kajya kagiye kugiki za nyama. Yesu atugirire neza, natwe tube kwa mavuta bene data. Mana ihabwa icyubahiro. Ikintu gikura amavuta nukuvuga menshi. Mana idufashe. Ninzigo nukugayana, ariko ndakunda Yesu ntagayana. Nukwivanga mu vy'abandi. Je nabonye umuntu yivanga mu vy'abandi bikagenda neza, ni Yesu wenyine. Haleluya. Nandi umuntu ugiye kwivanga mu vy'abandi byose bica vyononekara, ariko Yesu ashitse mu vyawe akavyivangamo byose bica bigenda neza. Mana itugirire neza. Ndakwivuriza ko Yesu yo kwivanga mu vyawe. Ndivuze Yesu yivange mu vyacu, yivange mu ishengero ryiwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Mana nishimwe. Maze acamubwira ati rero hariya iwacu hari uvugishwa ngo aca avyumva kabiri yirukanga ngo ku mwami wa Siriya ati ewe databuja. Mwumvise ingene yavuze? Mwumvise yashoboye kubivuga? Yavuze ngo akigeme twazanye ngo kambwiye ngo antya ngo nantya. Na niyo communication mwumva ishoboka? Yego umupagani nta communication yafise. Ngo antya nantya. Mana itugirire neza. Hanyuma rero mama tereka ndagusinyire antya nantya. Acaragenda. Erega iyo umuntu agiye atazi, iyo umuntu aba mu vy'atazi abikora nabi. Yesu adufashe. Ngo acarashika ibwami ati kete ngiki ndakizanye. Umwami arasoma ngo uyu muntu yitwa Namani afise ikibazo, none numukize iyo mibembe. Ngo icyo yaciye akora yaciye yitanamurira kw'imbuzi ati noneho turatewe, Imana idufashe. Haleluya. Ati turatewe. Maze icyo gihe nta communication yariho ngibi ngo aya matelefone dukoresha, baca bakoresha systeme do bouche à bouche kugenda bavuga. Nk'abaranyarugenge baca babwira iriya misozi sindayizi yemwe neza, abari Kabuga, kuko kare abantu nibo biti bimotsi nibo bagenda bavuga.
ati yemeye mu mwami yitandamuriye kw'impunzi biracitse. umwami w'Isiriya yamurungikiye icyete ngo akize imibembe umwe yatumara. bose baragenda. mbega umwami ari gusa, igihugu ntikiba kibaye gusa. umwami yambaye ubusa, namwe niko muvuga. igihugu kiba kigize gute? kiba kiri gusa. biragenda bishika ku mukozi w'Imana yitwa nde? Elisa. ati stop communication, genda mumubwire muti mumurungikire amenya ko mu Bisiraheli hari Imana. harageze kw'ishengero ry'Imana bimenyekana ko dufise Imana. haleluya. harageze kw'ishengero ry'Imana bimenyekana ko dufise Imana. Mana tugirire neza. haleluya. bimenyekana tugize gute? dusenze, siko none? bimenyekana twiyejeje. Imana tugirire neza. erega iyo umuntu asenga atejejwe ngo abari gise ayo masengesho avuga, namwe muvuga ko ari gisesema. abari kizira atera egome noze Imana. Mana tugirire neza. ariko amasengesho umuntu asenze yejejwe akavuga ati ngiye imbere y'Imana, uwo munsi Imana ikigira gute? ikikora. Imana tugirire neza. amaze kubivuga gutyo, ibibazo byamaze kuza. bati abo bariko bazana communication yuko bicika, hacaba communication retour. bati aravuze wa mukozi w'Imana Elisa ngo niraze arakira. abandi barabivuga bica bishika ibwami. umwami atashi aca yisubiza ko agahuzo. Mana tugirire neza. amen. ati data bipfume bihera hariya kwa Elisa ntibihera ibwami nyene. Mana dufashe. intambara ndihera ibwami ihere kwandi kwa Elisa. erega akomeza yumviriza igena vyagenze ngo aca aragenda. uyu musavyi uyu ntuze Namani ashitse kwa Elisa n'imikogote n'ibikomeye araza. bati nibiki? hari akagabo kitwa Gehaze kakijijwe katakijijwe, kari muri vyo katari muri vyo, kandi nuno muzi ishengero ry'Imana bagehaze batujemo. Yesu adufashe. bagehaze barimo, siko none? bagehaze barimo. ngo acaraza ngo acaramubwira ati genda sha ubabwire uti genda wiyuhagire hari amanuka ku cyuzi wiyuhagire, kandi wibiri bihetangabo bingahe? indwi. kandi ni wibiri byo bihetangabo ndwi. ni ivy'ukuri uracukira umubiri wawe usubira uko wari urucumera nk'uwo mwana. baragenda ati aratubwiye umukozi w'Imana ngo genda wibire ibihetangabo ndwi uracukira. atakagabo kari hano karagayana vrema. gira ntimwamubwiye uwo ndi we yewe. bakozi b'Imana tube mu Imana. Yesu adufashe, kuko igihe kiri imbere kigiye kuza kigosora. hariho urutaro, kandi si urutaro rw'abantu n'urw'Imana. rugiye kugosora. Yesu atugirire neza. tubemo Imana. amen. shengero musengere mutida amasenda araba mu Imana. Yesu adufashe. ntihagire icyo mbuza. hari aho mpora ndirimba nti noba nararuhiye iki, noba nararuhiye iki, ujya munsi ngo ntabonye Yesu, nzoba nararuhiye iki. mwene data, iri tiro wahombye ryonyene ntuzohomba ubugingo budashira. Yesu adufashe. ntihagire icyo tuma utaronka ubugingo budashira. barambwira ishengero ngorera ndi mu kujya guhabwa ibyasezeranye. Yesu nashimwe. amen.
ega turi mu kujya guhabwa ibyasezeranye. Nkabona abadamu bakunda kurira batanguye kurira ngo pastor avuze ko agiye gupfa. Aya nzojya guhabwa ibyasezeranye je sinzopfa. Haleluya. Turi mu kujya guhabwa ibyasezeranywe. Ko turi mu kujya guhabwa ibyasezeranywe. Dukure amanyanga yose. Dukure ikintu cyose cyoza kitubuza kuzohabwa ibyasezeranywe. Imana idufashe. Icuvise ng'ubutunzi buba muri ni beneri. Ufise yo konte zitagira uko zingana, zijya sizawesha. Eka kabisa zijya ukagiramwo na rumwe. Narize hari iwacu hari muri Canada hari abatama usanga afise 2 miliyari kuri konte. Yaciye imyaka myinshi atagira umwana n'umwe, ariko mu kumugaburira basige bamugaburisha kakayiko gatonyi bagaburirisha ababebe, bagasubira akagira gutya urone ngena bagira bashize ko na bavete ngaha nkaraba mu by'isi n'ubusa kweri. Igifisi kimazi. Haleluya. Nukugira Imana ya Isirayeli muri twebwe. Imana idufashe. Egi igomba kuduha amahera yo yaduha. Siko none aya iyamba simba ndi Dubai mba ndi ngaha. Yaguhaye woca wiruka, ariko sha igutwo kukayiko. Eko kabisa. Kukayiko ukajura ajya kugira ntuyiveko, kandi wibuke no gusenga Yesu atugirire neza. Ega iyo umuntu yafashwe n'inzara sawa sawa, mukuji abonye muyitande ubugari n'ubugari namwe nibwo muyita akoza twatuvuga twitwa ni dodo. Icyakora abanza gusenga amasengesho ashika. Yesu adufashe. Akagomba mbere no kubuterera hejuru akabugira ko ritime ya korale. Kubera iki? Ati Mana nejo uranyongera Mana. Ariko birundanye ngaho hari n'uwisengera avuga ngo katika jina la Yesu. Mukamenga arikagira gute? Ariko asenda abadayimoni. Ariko kandi agira Yesu adufashe. Imana irazi kuduha ibidukwiye. Imana nishimwe. Haleluya. Kandi ibyo uvise bikubumbe ugira uti byari byo byose ejo jonje ejo nzojya kuji wacu mu ijuru. Mana nishimwe. Ejo bitangwaye wangwarawe urabesha inyuma yawe sizosubira kugwara, kuko turavisi wacu. Imana ihabwa icubahiro. Rero ngo acaravuga ati Elisa ati genda sha nyaruka wiyuhagira ati jewe singenda ngiye. Mugabo acagira abahanuzi beza batemukundu. Erega kwavuze yakubwira ati genda uravura ushike hariya kucuza ugenda uravura, ndi hariya kuruzi ndi wari gushika ugenda uravura. Ubavuze ngo ugendere gome mu ndogo ugendere ku mafarasi maze ugenda ushikeyo gome kandi atari unatwara uri muri shariyo shoferi ari wari kanigana na bya bitsibo biri mu mazuru y'ifarasi. Ati dutabare genda ushikeyo. Ngo acaragenda. Imana idufashe. Baca baramuharurira. Erega umukuru ntiyiharurira sivyo none. Bati 1 bamushira arayibira. Bati 2 arasubira. 3 5 4 5 6 7 ngo aca irajya sanga yagiriwe neza. Ndakwifuriza nawe mu buryo bw'imbwemu. Amen. Kwicara waroze mu maraso ya Yesu, warahumanutse. Imana itugirire neza. Maze tunyarukije gatonya hatuhave kugira tujya turabire n'ijambo ngo Namani icyo yaciye avuga. Uyu yitwa Namani ngo yaciye asaba ati mugabo yemwe ngo amushira gome ibyo agiye kugira gute. Mwebwe muvyita gutasura.
les cadeaux amaturo impano hama rero amushiriye iyo mpano acaraza arabitondeka avuga ngo no igizayo genda bigutunge n'abawe jewe Imana yarangaburiye narahaze Yesu nashimwe Imana nihabwe icyubahiro hariho umuntu umwe yasengewe n'umuzungu w'umudokiteri yari yaragowe ariko umugore wa kabiri hanyuma acagwara ibibazo mu mutwe kandi avura mu mutwe araza mu ikanisa ati ansangayo arangiwe n'uwundi mu dogiteri w'umurundi ati genda mu mufashe hari abazokugira ikintu bita therapie spirituelle hanyuma ndamubarira araza ashitse ibiro biri uca mu rusengero ugaca winjira mu biro araza ngo ndabuze reception ngo nagomba kuriha ngo none ndihira hehe nturi hiki ngo fredo consultation kugira ngo tubonane nteka twebwe yatubwiye ngo ndabiheba hereye ubuntu mu bitangira ubundi Yesu adufashe hanyuma rero araza abakozi b'Imana baraza turamusengera Imana arihana mugabo ndamubwira ni kugira ngo ndagusengere banzu nyemerere kudasubira kuri wa mugore wa kabiri ati past none uwa mbere haciye imyaka 20 ndamutaye nzomusubira ko gute nimba bidashoboka ko kudasubirayo ati sintitugusengera nutaye atewe kuwa kabiri narahagorewe nzogomba merukomeze nakundi mugabo ndongitiro nsinzire ndeke gusara ati yamfashije kunywa urumogi amfasha no kunywa inzoga nyinshi ndayoberana none nta nukundi ariko Imana ikimugirira neza abakozi b'Imana batangura gusenga abadayimoni batangura gukoma induru kandi bamusengera mu Kirundi abadamu batize ni batagira nayaga mukama bagasenga bati mu izina rya Yesu mwamhemu bimwe nimushe avuga icyongereza zitangura kuvuga ngo turahiye bwabundi mbwe mumbi zirumva n'Ikirundi mu nyuma ndamubaza yitwa Patrick none ga Patrick warigeze ugenda hariya i Burundi ateka none turahiye wabivuga ntiyariwe Yesu adufashe nico nagira ndakubwire ejo ukabona ukuraba nabi ijisho ribi siwe nikiri muriwe Yesu adufashe ukabona ukuvuze nabi siwe yakuvuze wavuzwe na Shetani muhoze Imana idufashe cyo gituma abantu batangura kugwana batazi icyo bapfa bagatangura guterana amabuye kandi nabo bafise intambara imwe bafise umwansi umwe Umwami adufashe nikiba kiri hehe indani icyo ukora mu kugikurayo nukugira gute nugupfukama Yesu ahabwa icyubahiro namanire cyo yaciye asaba yasavye ati databuja jewe nyakubahwa untabaye ndagomba hepfo gatonyi murandanya muhasoma ego mico ngomba kumba ye haro nzojyana hariya mu bihisi na databuja hariya agiye guserva z'amana ziwe enze mpangazwe ati ntasigiye urumva amategeko n'amategeko mugabo acahura n'ijambo rivuga ngo kugira ngo nzoronke inkomezi ndasavye ngene ntwaye ivu ryahehe ryo muri Isirayeli ariko ati ryo kwira kamyonete reka tuvuge canke truck bamushiramo araritwara arishikanye muhira urabona sene umuntu mugabo avuye muri mission je kare naho ngikunda kuja mu ma mission guco ngikora hariya mu bikorwa bindi by'ama organisation umwana icyo banza kuza kurondera ni wabanza kugurura ivarize aronderamo amanuze twatundi dusosa bakunda amashokora abana banamani bugurura ivarize basanga yipfa biruka kubwira nyina batereka yazanye ivumbama bati papa umunsi byazanye sivyo kuvuga azanye ipfu umugore ati nibikiga atoya ndindira handi tuyaga
banza mureke mbanze ngire igisagara cya Isirayeli. Acarabanza igihugu cya Isirayeli, acarabanza ari jyana ahantu hari cucagira, akaca atangura kuripfukamako. Aturakoze Isirayeli ko washitsi wanje. Yesu nashimwe. Ndakwifuriza igihugu cyo mwijuru ko cotahi wawe uno munsi. Haleluya. Bya bindi byose bigahera, maze ugahinduka nguhinduwe n'iki? N'umwami Imana nitugirire neza. Icyete kigira kabiri cya Bikorinto tuce turangiza. Icyete kigira kabiri cya Bikorinto igice cyitwa umurongo wa mbere. Haleluya. Icyete kigira kabiri, namaniko mubivuga urwandiko, reka tuvuge urwandiko. Murakoze cyane, urumva hari ibyo nsha nigiramo. Urwandiko rugira kabiri rwa Bikorinto igice cy'indwi umurongo wa mbere wonyene havuga ngo nuko bakundwa ko duvise ibyo byasezeranywe twiyuhagire ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima, kuba abera tugushikishe kubaha Imana. Imana itugirire neza. Amen. Urumva umunsi tumvise ijambo ryitwa kugira gute? Kwiyuhagira. Amen. Ngo ko duvise ibyo byasezerana. Turavise namwe ni byasezerana. Hari byasezeranijwe. Yesu adufashe. Erega iyo umuntu afise ibyasezeranijwe akora neza, ariko atagira ibyasezeranijwe akora yitodomba ngo njya gutanga ikigira 10 birire. Kubera iki? Nta byasezeranywe wagize gute afise, sivyo? Batamashimwe nshimiki nashime nduze yaronse iriya nzu, nashime nduze yavyaye, jewe natamwana afise. Oya, shima kufise agakiza. Agakiza gasumba abana, agakiza gasumba inzu. Yesu adufashe. Agakiza gashahu kazokudugana kakurengana imisozi ugashika mu gihugu cy'isezerano. Gumyako gakiza watanguranye, igihe kigo kiratwegereje cyo guhindura ibyo twakiriye. Gumyako gakiza wewe watanguranye. Agakiza. Amen. Aho kabonekera naho murabona uravuga uti ndagafise. None rero aho turiko turaca ni mwisi y'inyoni zigenda ziguruka, niko ni mwisi y'intumbo. Imana itugirire neza. Abagendesha imiduga arava kuyogesha atembereye muri aya mihanda ya kaburimbo, akagaruka asanga hari kutuvu twagiyeko, gacabwira umukozi ngo cisha ko n'agatambara ngo hari ivu ryagiyeko. Nta handi ducishirizwa ko agatambara kiretse munsi y'umusaraba. Turarangije bumvise amajambo mwese. Imana nibahezagire. Turaguhaye kaze mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhaye kaze kuko umubembe wa Namani wari uwo ku mubiri, ariko uravise umubembe w'ukwidodomba mwene data. Uravise umubembe w'ugwanko gubuza. Uravise umubembe w'integenge endugisenga. Kare warisonzesha ugasenga ukegera Imana. Kare warasuhuza abandi ukagenda ukabaraba ugashikira ababisi ibibazo, ariko ubu warabaye anguruti cyangwa waravatiriwe n'ivyawe. Ariko umviriza, kare waruvise egome impuwe, nimwe muvyita impuwe, ariko impuwe zaraheze. Kare warasengera abakozi, ariko ubu ntukibasengera. Ariko umviriza, nta handi inkomezi zibonekera ni munsi y'umusaraba. Turaguhaye kaze, nta wundi mwanya. Sigendi ko nguha kaze uri kuhabwa kaze na nyene ijuru n'isi, kuko sinavuze ivyanje, navuze ibyo natumwe. Abumvise mu majambo Imana ibahezagire. Kandi atakibazo naho dushima Imana. Ariko nagomba kuguha kaze
mu izina rya Yesu Kristo. Uze uko nyene mpwemu arakugomba, ntacyo umwangira, ute ubwo bworo bwawe uze kwa Yesu. Imana idufashe. Kazi namwe muvuga ubworo, ubwo bukene bwawe uze kwa Yesu. Kandi nimba uriho, abakozi b'Imana bahagurukega basengere ko Imana yatugiriye neza. Ariko uriho nuze, kaze mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Naho aba umwe mu ijuru bavuza impundu, wewe Bibiliya ivuga ngo bari wowe wigira gute, wisuzuma ngo mbega ntugize gute, ntiwiyizi ngo shiti waragize gute, warahinyuwe. Turaguhaye kaze. Bakozi b'Imana basengera Imana, kaze mu izina rya Yesu Kristo. Reka dufatanye, umuntu wumva ashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza azamura ikiganza. Umukozi w'Imana yatubwiye ngo icyo kibazo cyawe nta handi cyakemukira kiretse kwa Yesu. Nta mani nta wundi umuntu ari kumukiza kiretse Imana ya Isiraheli. Nawe nta wundi wagukiza kiretse Yesu. Zamura ikiganza tugusengere. Wewe warumaze iminsi waraguye, warasubiye inyuma, waravuye mu murimo w'Imana, warataye n'ifunguro ryera, nawe zamura. Warataye n'umurimo w'Imana, nawe zamura tugusengere. Hanyuma abakozi b'Imana baragusengera. Yego, zamura ikiganza tugusengere. Humura, Yesu aragukunda. Zamura ikiganza cyane tugusengere. Tera intambwe uze hano imbere, abakozi b'Imana bagusengere. Reka nsabe abashumba baze bakire abantu b'Imana. Zamura ikiganza nawe tugusengere. Tera intambwe rwose, ntutinye. Ufite umwana ne mumufashe ariko aze tumusengere. Imana kandi irakubabarira, Imana irakubohora, Imana iragukiza. Tera intambwe ngwino, Yesu aragukunda. Waraguye, wasubiye inyuma, urashaka gukizwa, irukanka, tinya umujinya uzatera. Hanyuma uvuge ngo Yesu, nanjye warampfiriye, Yesu urankunda, Yesu wampa amahoro nabuze, Yesu wankiza ubugome mfite, Yesu wankiza ibyaha mfite, Yesu ni wowe wankiza, Yesu ni wowe wamfasha. Tera intambwe rero, Yesu ateza ibiganza. Yesu aragukunda cyane, Yesu aragukunda cyane.